kongeye intahe ndavuze ngo mwaya masengesho y'uyu munsi Imana isubiye gushira intahe ku buzima bwawe ahora nja kuvumba amashimwe y'abandi arebera mu madirisha abandi bata Yesu tarobanura ku toni araza asura ivyanje zapfuye biraho indirimbo yanje nkaringa ntusageza he tumapino ku rugero rwiza rwacawe gahunga inzira nyabagendwa nkanyura udusesero kandi fita masezerano atabarika wamba tutsinahora ganja kuvumba amashimwe y'abandi arebera mu madirisha abandi bata Yesu tarobanura ku butoni araza asura ivyanje vyapfuye bibaho indirimbo yanje yaringa ntusageza he utuma mpindu ku rugero rwiza guwata gahunga inzira nyabagendwa nkanyura udusesero kandi mfita masezerano atabarika zaburi ndirimba siyagawe zaburi ndirimba siyabena zavubu niva mutima ayizanje
kirambwira ngo ndababwire igiye kubongerereza amashimwe, igiye kubongerereza impamvu zo gushima. Semeni haleluya. Imana igiye kongereza impamvu zo gushima. Zaburindi siyadawidi, zaburindi siyabena safu eva mutima aizande fitu uhamna kwige. Zaburindi siyadawidi, zaburindi siyabena safu eva mutima aizanje fitu uhamna kwigera. Mukomera amashini mbibiganza bikomeye. Haleluya. Wanze mwicare gato y'abantu b'Imana. Wanze mwicare gato. Mumwe ndababwira ikintu Imana mbariye kubabwira. Ivyo washimye kara gace k'ivyo Imana igiye gukora. Na gace ibintu Imana igiye gukora. Ibintu Imana igiye gukora bizoca ku maradiyo no ku mateleviziyo, abantu bazobimenya ko Imana ari Imana yakoranye nawe. Nukuri niko Imana yambariye kubabwira. Igarukanya yandi mashimwe, igarukanya yandi mashimwe ku buzima bwawe. Umuntu ashima ku byabaye, umuntu ashima ku byakoretse. Imana ije kubikora. Imana ije kubikora. Imana ije kongera kubikora. Yambariye ngo ndagutangarize ngo ije kongera kubikora. Mwana kubwira wambara karato keza ukaguriwe n'umugabo, ukambara tenge keza ukaguriwe n'umugabo, ukajya kabroshete ukaguriwe n'umugabo, birahindutse nawe uzurakora mu mufuko. Aka karo ntabwo wakumvise no kwimana. Birahindutse nawe uzurakora muri sakame yawe, birahindutse nawe uzurakora kuri konte yawe, birahindutse mana we aba bantu barahari cyane ntabwo. Birahindutse nawe uhinduke isoko ry'umugisha ku bandi. Umaze igihe kinini utunzwe n'abantu, umaze igihe kirekire utunzwe n'abandi, ariko igihe kirageze ngo nawe uhinduke ukuboko gutanga. Haleluya. Birababaje ukeneye agafana ukarinda gusaba sheri wawe, sheri birababaje. Ndagutangarije Imana igiye kuguhindurira nawe, igiye kuguhindurira n'ikimanye kirambarira. Abavyeyi bawe barakoze aho bakugejeje, ariko nawe harageze ngo basunike, harageze ngo abagufashije bagize neza, ariko hari ahantu bageze nawe usunika abandi, nawe wegeze imbere abandi, nawe utabara abandi, nawe ufasha abandi. Ntabwo mu nyumva Imana niko yambariye kubabwira. Barakoze kuguheka, ariko harageze aho nawe uheka abandi. Barakoze ibyo barakoze, uvuge ngo mwarakoze, mwarabaye amaboko y'Imana, ariko harageze aho nanjye mu maboko y'abandi, sunika abandi. My good. Igihe cyageze ngo Imana nawe guhindura isoko y'umugisha, Imana nawe guhindura isoko y'umugisha. Zaburi z'abandi waririmbye zirahagije. Hageze aho uririmbi yawe, harageze aho uririmbi yawe, harageze aho uvuga yawe, harageze aho uvuga Imana yawe. Reka nakubwire, wavuze igihe kinini Imana ya Pastor Olivier. No, nawe harageze igihe, harageze aho uvuga Imana yawe ngo Imana yanyiyeretse. Nanje ndakendeye ikeneye.
zaburi ndirimba siya Dawidi zaburi ndirimba siya benasafu imva mutima ayizanje fituhana zaburi ndirimba siya Dawidi zaburi ndirimba siya benasafu imva mutima ayizanje fituhana igera. Sema haleluya. Abaririmbyi baririmba indirimbo tuvuye kubatumira hano muri Repentance. Maze kabisa. Haleluya. Tuvuye kubatumira iyi ndirimbo irakaze. Haleluya. Igari gihe umuntu akwijyako. Hari gihe umuntu akwijyaka akakorera ko ari gitangaza, uhumeka kubera we, utambuka kubera we, wambaye kubera we, igihe kirageze ngo wigini yakugabiye wigini Imana nawe. Akakwereka ko umenga ubayeho kubera we. Ariko tubayeho kubera Imana. Turiho kubera Imana, tuzogera kure kubera Imana, tuzoshika amasezerano kubera Imana, tuzoshika ariko mw'abantu b'Imana twozamura. Haleluya. Haleluya. Ariko ibi bintu murabyumva basi n'igice kimwe kwijana basi. Haleluya. Nacho bitwaye ko barakurekuye, bakurekuye amaboko y'Imana, bakurekuye mu biganza by'Imana, bakurekuye mu maboko y'Umuremyi. Zaburi ndirimba siya Dawidi zaburi ndirimba siya benasafu imva mutima ayizanje fitubuhamya igera. Zaburi zaburi ndirimba siya benasafu nimva mutima ayizanje fitubuhamya igera. Ngo nahoraganja kuvumba amashimwe y'abantu, nkarebera mu madirisha abandi bataha. Yesu tarobanura ku butoni, Yesu tarobanura ku butoni, araza azura ibyanje byavuye bibaho. Indirimbo yanje yarema ntuzageza he, utuma mpinduka urugero rwiza guhata. Gahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi visa masezerano atabareka wamba. Zaburi ndirimba siya Dawidi zaburi ndirimba siya benasafu imva mutima
ndamwizeye. Haleluya. Mana yangu ngiye kongera amashimwe. Ushize kwa Mungu bambwiye ngo sinasoma ijambo ry'Imana, reka nsome. Mutavango ngiye ntasome. Ariko nitiko tuvuga ijambo ry'Imana. Asafu ni handitse muri Bibiliya. Dawidi ni handitse muri Bibiliya. Nene twamuvuze. Na Zaburi ni muri Bibiliya. Haleluya. Zaburi ndirimba si ya Dawidi. Zaburi ndirimba si ya Benasafu. Niva mutima aizanje fituhana igenera. Abaheburayo 11 ku murongo wa 24 haravuga ngo ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Mose ngo amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Nawe wanke kuba umuja. Ntabwo munyumva neza. Wanke kuba umucakara. Umva nakubwiye. Imana yabyanse. Ariko nutashira ko kashina ngo vyemeze urabigumamwo. Imana yansa kugumura umuja wa naka. Haleluya. Ntabwo gumura umuja wiwe. No. Ngo amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Haleluya. Ndavyaye bibaze nani? Sha. Umukobwa ngo ndavyaye ntagize kigeze kimufata. Na umwana w'abandi ngo aravyaye. Mose arabiraba. Bishoboka ko no kwizina giwe ashobora ko bari baranditse ko izina rya nyina tariwe, kandi nivyo. Se yariho ariko atari kuri identite yiwe. Nyina yariho ariko atari kuri identite yiwe. Ariko Farawo yari se komita nka seku. Ariko yaciye nka se. Nyina aba umukobwa wa Farawo. Mose amaze gukura aravyanga. Aravuga ngo ubu buzima sibwo, warasohoka aja kuraba bene wabo. Arasohoka. Umvise babyi Imana igiye gukora kuri mindset yawe, usohoke uve muri ubwo buzima winjire mu vyawe mu izina rya Yesu. Arasohoka. Nanjye ndabihanuye ku buzima bwawe. Sohoka mu ubwo buzima si gwawe. Sohoka. Urabona rapo. Sohoka aho si wawe mu izina rya Yesu. Sohoka mu ubwo bukene si bwawe mu izina rya Yesu. Umukobwa bakamubaza ngo ugiye, ngo ngiye muhira. Kwa sona nyoko si wanyu. Rumwatsi w'indaro. Sohoka uje mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Umugore n'umugabo iyo bahuye bacanga umutungo. Ivyo umugabo bikaba ibyiwe byose. Genda ivyo wanyu byiti ibyo wawe byose turaba. Genda ivyo wanyu ubyiti ibyo wawe byose turaba. Bakumena ijisho basaza bawe. Ariko uyo munsi wubatse urugo, uwo munsi samples apana 50% ivyo umugabo byose bihinduka gwawe. Aba ngura utashe he? Gera baguhindaro sha. Musore ngo ngiye iwanyu. Bafisi iwanyu. Ahubwo
sohoka uje iwawe. Nagenda kubwira ushaka umpanzi inzu uriho 500,000 cyangwa miliyoni, atawundi muntu mugibanyemo mucanze umutungo, uracasavye indaro, uracasavye indaro. Sohoka winjiye mu rugo rwawe. Haleluya. Sohoka muri ubwo buzima, subuzima Imana yakuremeye. Sohoka muri ico kibanza Imana itakuremeye urimo mu izina rya Yesu. Sohoka. Aravyanga Mose kandi biremera. Uyemera kuja kugoranwa nabi wabo. Nimurabona umukobwa agiye kugoranwa n'umugabo wiwe ataca afise kandi asize etaje wabo. Sohoka mu izina rya Yesu. Jiwawe. Muririmbye umwe yaririmbye ngo notumanirira gatsima kindumange katagira imboga, ngo aho kujya byinshi bitagira Yesu. Bagusasire matera nziza ya M4 ujyame ko wenyene nta munezero itanga. Utumurara kukiraguraranye n'umugabo. Mwabasore mwe ari we. Sohoka injira mu byawe mu izina rya Yesu. Anka. Niwacho ngo niheza ngo visi cyumba cyitwa hehe. Hehe. Katari wawe. Vayo mu izina rya Yesu. Aho arakeneye kwambara kantu. Haleluya. Dutegereza guhindura ibitekerezo. Tukumva ko ibintu byose bishoboka. Abantu b'Imana mumeze gute twozamura haleluya. Wamaze gukura yanka kwitwa esclave. Akosa Fransa gasobanuza. Yanka kwitwa umuja. Yanka kwitwa umuja. Va mu maboko y'abo barozi bagufasha igihe kirekire. Va mu izina rya Yesu bidegenje. Kubera ko byemera ana fata inkoni. Muri burakeye muri iyi ndwi hariho umunsi umwe tuzozana inkoni. Muri burakeye tuzoswa tuzana inkoni. Hari burakeye imwe nzoyitangariza baza. Sinoyivuga iyo burakeye sinoyivuga ngo cha muza mwese mutaye musanzwe mufise gahunda yo kuza. Hari burakeye imwe muri ino ndwi tuzozana fimbo. Urabona iminsi ubayeho hano. Vayo mu izina rya Yesu. Nawe ugira ubuzima bwawe witirirwa. Nawe ugira umugisha wawe witirirwa. Nawe ugira ibyawe witirirwa. Ntabwo muvyumvise mwamuzamuye haleluya. Zaburi ndirimba siyatawe. Zaburi Baba amesema ndio. Nani akatae? Ameamua. Nani apinge? Baba amesema ndio. Dio yake
manyo yake ni ndio, akishasema amesema, Baba amesema ndio, nani akataye? Yamaze kubitegura kukugirira neza, yamaze kubitegura kukubahisha, yamaze kubitegura. Ariko ndabagire gute kugira ngo mwumve, ndabanyiganyize kugira ngo mwumve. Yamaze kubitegura ariko yamaze kubipanga. Papa amesema ndio, nani akataye? Ameamua nani Baba yo, Baba amesema ndio, nani akataye? mana we tangariza abantu nka babiri cyangwa batatu mwicaranye, ubabwire ngo ntabwo ngira icewe muri ko murabona aba bantu ndabagira gute kugira ngo bumve. Tangariza abantu nka batatu mwicaranye, nibo bazoba icabona, nibo bazoba igishinga nahe. Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratumva. Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratumva. Rangurura maze utangariza abafite Bwira abo bose bashaka kwiyahura. dufite Imana Itabara abantu, iyo dusenze iratumva. Rangurura maze utangariza abafise. bwira abantu, Bwira nabo bose bashaka kwiyahura. gezaho Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratumva. Rangurura maze utangariza abafise. Bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratumva. 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 sema haleluya. Subira umubwire uwo mwicaranye, umubwire ngo uzombona mu yindi sura, uzombona mu yindi shusho. Hindukirira uwundi agira kabiri cyangwa gatatu, bwira nka batatu cyangwa bane, ubabwire ngo nakiri jewe. Ariko mwobivuze mwebwe mwicara mutoko mwabivuga mumeze gute? Mwobibwiranye la. Sema haleluya. Rangurura maze utangariza Bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratumva. Rangurura maze utangariza abafise intimba. Bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratumva. Dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratumva.
haleluya ndaguhanuriye mu izina rya Yesu ndaguhanuriye mu izina rya Yesu samedi nk'uyu munsi uzofise testimony utakoko na ushuhuda haleluya uzofise nawe témoignage yanditswe n'ikiganza yanditswe n'urutoki rwawe yanditswe n'ikiganza wewe nyene ni uzofata ikaramu wandike inahe z'abandi zirarambiranye hagezwe inahe yawe Simba unezerwe moyo wangu sifa mupe Yesu moyo wangu sifa mupe Yesu sifa mupe Yesu moyo wangu sifa mupe Yesu moyo wangu
Dusengima. Ngegani be dusengima. Shima Yesu. Shima Yesu. Shima Yesu. Shima Yesu muchunguzi. Shima mana ya mtaji. Shima nawe mukawera wa mutume. Turavuga turavuga imbaraga zawe mwami Yesu. Turavuga n'imirimo iyo twakora wewe mana yacu we ahabwe ikuzo wewe kandi Yesu ayayaya wewe mwami Yesu abwikuzo ukomere zisezerana kugeza ibihumbi mana ntumeze nk'abantu ukorana ukomeza zezerana kugeza ibihumbi mana ntumeze nk'abantu turavuga hari ikimana igira ikore muri iri teraniro kigarukana amashimwe haye rabo shayi turavuga n'imirimo mwami turavuga n'imirimo iyo twamukumye abiringiye abantu abiringiye zamura amaboko barabahemukiye kandi hanga amaso bakabakora abiringiye abantu baramusha imirya kandi haleluya wewe data mana ndamanura umuriro mwari no teraniro abwikuzo mana we Mungu Baba, ninaombea watoto wako wanamaliza miaka na miezi wako machozi. Sai ni saa yako, muda huu ni wako Yesu. Patele sheketelebo senga gire Yesu niguse tena
niguse tena, ninaomba Baba. Uniguse Yesu, uniguse tena, niguse, niguse Yesu. Niguse Yesu. Nikiguswa na wewe nitapona Yesu. Tena niguse. Moto umewaka leo. Moto ni kazi ya Bwana. Moto umewaka leo. Imba haleluya. Moto umewaka. Hari ibibenge benge cy'umuriro. Moto ni kazi ya Bwana. Moto umewaka leo. Imba haleluya. Moto umewaka. Mana ndasengera abana bawe. Iyo umuriro uhuye n'ibiti urakubita. Iyo umuriro uhuye n'amabuye uramena. Iyo umuriro uhuye n'amazi urakamya. Iyo alatelebosh. Senga ugira isengesho ryo guhamagara umuriro. Kora isengesho ryo guhamagara umuriro. Kora isengesho ryo guhamagara umuriro. Hamagara umuriro. Hamagara umuriro. Ita moto. Vuga ngo umuriro. Bivuge cyane ngo umuriro. Chepo shekete. Semera ngo umuriro. Fire. Fire. Simplice muri he. Muko wapi? Fire. Le pai. Tak. Tak. Semera buga ngo umuriro. Semera buga ngo umuriro. Yeah. 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 Muri uri kwaca mu magufa, uri kwaca mu nda, uri kwaca mu biganza, uri kwaca mu mutwe, uri kwaca mu ngingo z'umubiri, uri kurakubita. Semera vuga ngo umuriro. Ehe. Semera vuga ngo umuriro. Fatu uyu mama, fatu uyu mama. Fire. Mufate kandi mumugumye neza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire. Zamuri biganza. Abana barako baraneza mu kiyaje. Vuga ngo umuriro. Chi. Hehe. Vuga ngo umuriro. Ko murasama. Ugusamara ya televiziyo aho wosenze. Aho wosenze ngo uhamagara imbaraga z'Imana. Meze gute kwe? Nenga no tori inkoni nka kubita abantu. Semera vuga ngo umuriro.
kubita pomora semera uvuga ngo umuriro kubitiyo nzoka kubitiyo sato kubitiyo jini kubitiyo maimuna kubitiyo mwemu yo mu mazi sangangura ile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  tak 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 rekura umwana wicaye mu nda y'imyaka myinshi wicaye muri w'imyaka myinshi wicaye muri w'igihe kirekire rekura uyu mwana murekura ariko amaraso ya Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu senga itamoto vuga ngo umuriro semerera ngo umuriro Jesus pomora kubita randura iyo ngwara kubita iyo ngwara kubita iyo muzima gutera mu ijoro kubita iyo murozi yafashe ibyawe sohoka mu izina rya Yesu sohoka mu izina rya Yesu sohoka ahantu mu izina rya Yesu wa muzimu we achia huyu mtoto wa Mungu achia murekure rekura aya Yesu Kristo mana turagushimiye mana turaguhimba muzamura amaboko tugiye guharura tugiye kuvuga umuriro incuro 7 ubivuge witeguye gukira no kubohoka ndaharura nawe uvuga ngo umuriro mparuye rimwe uravuga umuriro mparuye kabiri uravuga umuriro kugeza ku incuro 7 rimwe kabiri mana yanje barakurekura nankeka byo wari urabitahwa byabosha amaboko biracika byabosha amaguru biracika umuriro tugiye gusemerera irya kane biriko biranyagaruka amavisi amaburo yari yugaye ubuzima bwawe ariko aruguruka ariko arinjamwe amavuta tugiye gusemerera ngo umuriro semeri ya gatanu ngo umuriro teke reka gusamara ari ikintu kigo kirakoreka muri wewe hari imigozi iri kirakatagurika hari imigozi iri kirakatagurika kuna minyororo kinakatika na usenga samara kumiriza amaso yawe ya gatandatu tuvuga ngo umuriro fayo natanguye kumva ibimenyetso muri mwe mwatanguye kumva ibimenyetso hari ibimenyetso watanguye kumva
hari ibimenyetso watanguye kumva muri wewe, hari ibimenyetso watanguye kumva, hari ibimenyetso by'imbaraga zima, hari ibimenyetso by'imbaraga zima, hari ibimenyetso by'imbaraga zima, hari ibimenyetso by'umuriro. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tugiye gusemerera ijyanyu, turabivuga iryo jwi rishike na hariya ku musozi wanyu, iryo jwi ry'umuriro rishike na hariya mu mazuri bagushize, iryo jwi rishike na hariya mu kaburi, iryo jwi rishike na hariya mu misozi, iryo jwi ry'umuriro kinjire mu nda, kinjire muri estoma, kinjire mu intestine, kinjire mu gitereko cyawe, kinjire mu ngingo zawe, kinjire mu byafashe ubuzima bwawe. Mariage y'abantu iboheye ibohoke, urugo rw'abantu rubohewe rubohoke, umugore w'abantu abohewe abohoke, ibyawe bizitugwe. Cheko tai abazimu bagiye gukumbagara, abarozi bagiye gukumbagara, udukono twabo turiko turaturagurika, udukarabo twabo turiko turamenagurika, turiko turapasagurika, inzoka ziriko ziricwa, inzoka ziriko ziricwa, imizimu iriko irakugwa ku buzima bwa lepala shakataya. Ndaharura rimwe kabiri gatatu kuce tuvuga. Rimwe kabiri gatatu mata. Barirutse fasha bajya abantu, fasha bari abantu, fasha ayayayayaya moto 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 yeah. Barakurekuye 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 baratekeye barirutse barirutse bariko bariruka bariko bari ayayayayaya ayayayayayaya yeah. Yesu Yesu semea cyane ngo Yesu Yesu cyane Yesu Yesu Jesus vuga ngo data agacerere Yesu bohora abana ba Yesu deliver abana ba deliver ubuzima bwa deliver abana bawo deliver abagabo bawo deliver abadamu bawo deliver famille zabo ratala tala talabo ritele tele telete itala shakaya ritetelebo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu Yesu Toka 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 get out 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 now out muvemo muvemo ndavuze ngo muvemo muvemo toka 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 toka
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mana imbaraga zawe, mana ubushobozi bwawe. Yesu, Yesu Kristo, uri Imana igira neza, uri Imana ihambaye, uri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana ikiza, uri Imana ibohora, uri Imana ikomeye, uri Imana yishura, uri Imana izura ibyapfuye bikabaho. Mana turagushimiye ko tuzuye mwizira. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Komera amashi Yesu namba wizeye ko ashoboye. Musubire mu bibanza. Yesu uri mwiza, Yesu urahambaye, Yesu ugira neza. Haleluya. Imana ikoze ibintu bikomeye. Nari mvuze ngo Imana ikoze ibintu bihambaye. Nimba atabyo wabonye nta maso ubona ugira ntubona, ariko niba ufise amaso abona ivyo Imana ikoze, ikoze ibintu bikomeye mwiritera. Nari mvuze ngo Imana ikoze ibintu bikomeye aha. Mukomera amashi Yesu. Yesu. Tuzamubona uyo mwami mwiza, ubupfuzi ndetse n'umupfakazi, twiseze imureme. Muri aka kanya hari ibintu bivuye kuri wewe. Reka dukorera Imana. Gahunda ni y'Imana. Je nari nzi ko ngeza 13. Mugabo gahunda ni yande? Imana kandi ni nayo nziza. Haleluya. Asike turiko turabohoka mu bwonko, mu bitekerezo turiko turabohoka. Wumve yuko utabayeho kubera abantu, ariko bayeho kubera Imana. Haleluya. Aha abantu babona ko utashobora kugera, wewe wemeze ko ushobora kuhagera. Mana yanje we, wewe ubyemeze mu mutima wawe kandi biraba. Imana ibahezagire. Reka dukorere Imana, dusabe protokole idusaidie. Shimwa Yesu muchunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe mukawera wamutumenye. Turavuga haleluya, turavuga iyo twakubona, turavuga aye, turavuga iyo twakubonanye.
abinyuma muranyumva ugiye kuvuga ubukuru bw'Imana amajambo nk'aya wayumvise inshuro nyinshi yafata ibisanzwe ariko aya majambo arahambaye agiye kukuremera igitangaza mu izina rya Yesu ndavuze ngo aya majambo agiye kukuremera igitangaza agiye kukuremera ikintu kizima korera Imana ukaba ukeneye gutanga ikigira 10 usabe envelope hano hari ukeneye envelope sinzi ko hari undi akeneye envelope ukeneye gutangira Imana nguriya hari inyuma hari umuntu akeneye envelope hariya shire mu chat 10